aya makuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi. Leta yakajije umutekano ku nyubakwa za radiyo na televiziyo by'igihugu i Bujumbura. Diane Ninahazwe yadukurikiraniye iyi nkuru. Umwe mu bakozi ba radiyo na televiziyo y'u Burundi RTNB mu mpfunyapfunyo yavuganye n'ijwi rya Amerika agasaba ashimitse ko amazina yiwe adatangazwa ku mvo z'umutekano. Yagize ati mu masaha ya kare cane yo mu gatondo no musi kwa gatanu abajeje umutekano bazanye imbwa zisaka abinjira bose muri RTNB, yaba umukozi asanzwe yaba umutegetsi, nta numwe yemerewe kwinjira imbwa itabanje kumwimotereza canke ngo yimotereze imodoka yarimwo. Uwundi umenyesha amakuru nawe nyene yasavye ko amazina yiwe adatangazwa, yashimangiye ivyavuzwe na mugenzi wiwe agira ati tumaze iminsi tubona impinduka zidasobanutse mu bijanye no gusaka abinjira ku kazi, baradusaba ibituranga bakabirimbura gusumba uko bahora. Hari igihe vyashika ugahurirana n'umusirikare muzinanye gutyo ntarinde aranagusaba ibikuranga akakureka ukinjira, ariko ibi haheze indwi bitakiruko. Twaciye tubandanya kubaza umwe mu masoko yacu twizeye muri RTNB nimba hari ico abakoresha babo bababwiye kijanye n'isakwa bakorewe n'umutekano wakajijwe, nawe aca yishura agira ati abadusatse ntaco batubwiye n'abakoresha bacu ntaco bavuze, erega nabo nyene basatswe nka twebwe, ikiboneka nuko hari ikibazo c'umutekano muke bariko barikeka. Amakuru yuzuzanya ijwi rya Amerika ribandanya kuvana muri RTNB nuko n'abanyagihugu bari basanzwe baca mu nzira yagenewe abiyunguruza n'amaguru iri kwibarabara ryitiriwe igenekerezo rya 13 Gitugutu ahari inyubakwa za RTNB muri quartier ya Kabondo iri mu burengero bushira umanuka bw'igisagara ca Bujumbura, nabo nyene basatswe uko bitahora. Ijwi rya Amerika ryatumye umwe mu bakozi ba RTNB kutubariza abacungera umutekano insiguro y'isakwa ry'uno munsi n'umutekano wakajijwe mu micungararo ya RTNB, atwishura atubwira ko umusirikare yabajije yihuta yamubwiye yuko hamaze iminsi hari uruja n'uruza rw'abantu baca kwibarabara ryitiriwe igenekerezo rya 13 Gitugutu babesha ko bagiye ahakorera ibisata bitandukanye buri kuri iryo barabara harimo n'ivya leta, ariko ku bwabo basirikare vy'ukuri abanyagihugu baba bagiye ahari ikigo gikuru ndangakaranga c'i Bujumbura citwa Musée Vivant. Kuva ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza wahakwa guhirikwa mu kwezi kwa gatanu ko mu 2015, iryo barabara ryitiriwe wa 13 Gitugutu rikorera ko RTNB yugarijwe ibirindiro bitandukanye vy'abasirikare, haba ku ruhande rw'abinjira baciye mu icungararo y'ikibuga c'umupira w'amaboko kizwi ku izina rya Parquet, haba ku ruhande rw'abaca muri quartier asiatique n'abaca hepfo ku ruhande rwa Musée Vivant. Uwemererwa guca kuri iryo barabara abwirizwa kuba afise uruhusha rwihariye rumwemerera kuhaca, canke naho akaba ari umukozi w'ibisata bitandukanye bikorera kuri iryo barabara, muri vyo harimwo radio na televiziyo vy'u Burundi RTNB, radio Nderagakura, radio Culture, igice c'ishirahamwe rijeje gutanga amatara n'amazi Regideso, igice c'ishirahamwe rya leta ryo gutumatumanako amakuru Onatel mu mpfunyapfunyo, posita y'u Burundi, ishure Ecofo Kabondo, umurwi ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi Sever mu mpfunyapfunyo n'ibindi bisata bitandukanye. Amakuru tubandanya gukura ku masoko yacu muri RTNB avuga ko naho hari abasirikare bamenyerewe mu bari basanzwe bacungera umutekano wa RTNB bari ku birindiro bitandukanye, hari amasura mashasha yandi yibonekeje mu bari ku birindiro bitandukanye vyinjira ahari inyubakwa za radio na televiziyo vy'igihugu RTNB. Kurundi ruhande naho mu biro vy'umukuru w'igihugu naho nyene habaye isakwa ry'abinjira n'abasohoka ryakomejwe uno munsi kwa gatanu. Uwaduhaye amakuru yatubwiye ariko ko ibi bimenyerewe igihe cose President w'u Burundi afashe urugendo. Yagize ati hari imyikeko myinshi, hari imyidogo myinshi, iyo President agiye garde ziba nyinshi cane. Nta rwego na rumwe rujeje umutekano ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka kugira ngo dutange umuco kuri ano makuru yose twavanye ku masoko yacu muri RTNB na bamwe mu bakorera mu biro vya President w'u Burundi. Diane Ninahazwe urakoze kuri iyo nkuru rero y'umutekano wakajijwe uyu munsi kuri RTNB i Bujumbura.